Alahiri umunasoma Lumva neza gatahura Itavugishijwe n'Imana Ko bizashika kw'isi mu bihe bishira iherezo Imitima y'abenshi izohinduka Urukundo mu bantu ruzotimba Ubutubaza kuri Yesu azogwiruhande inzira Ubutubaza kuri Yesu azogwiruhande inzira Uri wese namese urivune ziwe kuko igihe kiracariho Asuzuma ibikorwa byose yakoze yitunganye bigishoboka Kuko hari igihe wibaza ko mwene data azorimbuka Utazasanga uhasigaye kuko utigeze witegura Turiko twigura w'ikimenyetso kugira ngo ibimenyetso biranga igihe cy'iherezo kuko abantu bazoba bikunda bakunda amahera birarira bibona batukana batumvira abavyeyi intashima abanegura ivy'Imana muri iyi si dusanzwe turimwo mu by'ukuri ugerageje gukurikirana abantu benshi iby'Imana bagenda babititura kandi abantu benshi bagenda bikunda nk'uko ijambo ry'Imana nyene ribivuze ibi rero biri muri bimwe biranga igihe cy'iherezo kandi byahanuwe mu bindi biranga igihe cy'iherezo byahanuwe mu byanditswe byera yuko bizoba umuntu ashobora kubikora akibaza yuko none hatakoze icyo Imana yahanuye akibaza yuko atari ubuhanuzi ashikije kandi ari ibintu bikomeye cyane Matayo 24:5 haranditse ngo kuko benshi bazoza mu izina ryanje bati ni jewe Kristo kandi bazoziriza benshi ikindi kimenyetso kiri mu bizoranga igihe cy'iherezo ni uko hari abantu bazokwaduka bakaza mu izina rya Yesu noneho bagakora ibimenyetso n'ibitangaza kandi noneho twumvise yuko abo bazoza mu izina rya Yesu ari abantu buntu ngo bashobora kuza wibaza ngo ni umukozi w'Imana ariko atari byo umurongo wa 11 haranditse ngo kandi hazokwaduka bigira abavugishwa n'Imana benshi bazimize benshi Imana idufashe cyane hazokwaduka bigira abavugishwa n'Imana benshi kandi bazimize n'abangana gute benshi muri kino gihe cyacu ibintu byitwa yuko ari imyizerere ni byinshi cyane muzogende mukurikirana neza amadini aragwira n'ububare bukagwira ibyo n'ibimenyetso biranga yuko abantu ibyo bariko bigisha atari byo noneho amadini yagwira ugasanga n'abapiga muziki bagwiriye ubu kugeza ubu ushobora gusanga mu idini kanaka atanaho batandukaniye n'abapiga muziki ugasanga ibyo abapiga muziki bakora nabo nibyo basanzwe bakora mu murongo wa 24 muri kino gice nyene ca 24 aranditse ngo kuko hazokwaduka bigira Kristo n'abigira bavugishwa n'Imana bagakora ibimenyetso n'ibitangaza kugira ngo bazimize n'abatoranijwe n'ibyashoboka Imana idufashe cyane wejeje kumva ngo kuko hazokwaduka bigira bavugishwa n'Imana bagakora ibimenyetso n'ibitangaza kugira ngo bazimize n'abatoranijwe n'ibyagenza gute ushobora guhendwa wari umuntu w'Imana Satani akaguhenda biciye mu muntu abantu benshi bagenda bashushanya Satani bakamwerekana yuko ari urundu rw'amahembe ari urundu rwirabura ari urundu rufise ibyinyo ariko bijya sibyo turiko turajana mu abantu ahubwo Satani ashobora kuza ari umuntu wa wundi nyene usanzwe uzi akakubwira yuko yumbuye inyigisho nshasha ubaho bigerereye twumvise ngo bazokora ibimenyetso n'ibitangaza bazimize n'abatoranijwe n'ibyagenza gute ibimenyetso n'ibitangaza muri kino gihe cyacu ndetse by'abadayimoni bya Shetani ubu birakogwa usomye muri kino gitabo Matukira siku za mwisho mu cyigisho cya 11 mwumve umugambi Satani afise haranditse ngo tunakaribia mwisho wa historia ya dunia na Shetani anatenda kazi kwa bidii
ambavyo hajawahi kuifanya. Anajitahidi sana kuitenda kama kiongozi na mkurugenzi wa ulimwengu wa Ukristo. Nukubango Satani umugambi ngafise ashaka kuyobora igisi yose ya Kikristo. Ubu niwo mugambi wa Satani. Kandi murabo ashaka kuyobora twese muri rusangi. Ariko ico dusanga tuzi ico nuko Imana yahanuye yuko bizobaho. Kandi ikindi mukwiye kwitwararika cyane nukubango Satani umugambi afise, Imana yahagurutsa abantu b'Imana maze Satani agahagurutsa abandi ukamengana ubutumwa kandi atari bwo. Turiko turajana abantu b'Imana noneho mubikurikirane neza. Turiko twiga umutwe w'icigisho utubwira ngo ibimenyetso biranga igihe cy'iherezo. Twamaze kumva ibyanditswe byatubwiye ngo abantu bazoba bikunda. Kugeza ubu aho abantu bagerereye urukundo rwaragiye ruratimba, urukundo ruragenda rurahera, none abitwa ko bari abantu b'Imana basigara abapagani. Ikindi twumvise ngo kuko bazabaduka bigira abavugishwa n'Imana bagakora ibimenyetso n'ibitangaza kugira ngo bazimize n'abatoranijwe n'ibyagenza gute n'ibyashoboka. Umuntu uwo ari we wese birasaba yuko aba maso agasenga cyane akamenya yuko ubuhanuzi butakwiye kumushikirako. Iyi si mubona dusanzwe turimo irimo ibibazo byinshi. Iyi si mubona dusanzwe turimo irimo ibibazo byinshi. Reka dusome mu gitabo cha Yesaya igice cyaho cya 24 n'umurongo n'uwa mbere. Mwumve ingene handitse. Haranditse ngo Ramuhora hindura isi umusaka, ayigira amatongo, ayubike, asanzaza abayibamo. Maze bizoba ku bantu buntu, bizoba no kumuherezi, ibizoba ku mushumba, bizoba no kuri inabuja, ibizoba ku mukobwa w'umuja, bizoba no kuri inabuja, ibizoba ku muguzi, bizoba no kugurisha, ibizoba kutiza, bizoba no kutira, ibizoba ku wakinyungu, bizoba no kuwakwa inyungu. Isi izoranduka, izohinduka umusaka, inyabwo rwose kuko hari wavuze iryo jambo. Imana idufashe cyane. Ibyo bimaze kuba bibaye, nta wundi mugambi uhari. Mu gitabo cya Petero haranditse ngo uko Imana itatinye kurimbura isi ya kare, kuko isi ya kera noneho umwuzure waraje utwara abanyabyaha ndetse n'ibintu bisanzwe biri kuri yo. Ariko mu isi y'ubu irindiye kuzosha, kandi abantu bazosha n'abanyabyaha. Uwo ari we wese bisaba yuko yihana akareka ibyaha. Iyi si izohinduka umusaka. Mwumve mu gitabo cya Yesaya 24 umurongo wa 19 haranditse ngo isi iravudaguritse, isi irasadaguritse, isi irahuzenze, iradandabagirana nk'imbaregwa, izoyiganyizwa ijya nino nk'umutara, ibicumuro byayo bizoyiremera kandi izotemba ntiyongere kubyuka ukundi. Imana idufashe cyane. Iyi si umugambi w'Imana nuko igiye guhera, kandi izoherana n'ibiri kuri yo, kandi izoherana n'abanyabyaha bakoze ibyaha ariko ntibihane. Ariko abantu nabo bakora uko bishakiye. Hari abantu baduka bavuga yuko ari abakozi b'Imana ariko atari bo. Hari n'abavuga yuko noneho bakora ibimenyetso n'ibitangaza kandi atari byo. Ibyo kandi byari byarahanuwe yuko bizoba. Turiko turajana abantu b'Imana muri kino cyigisho cya 11 matukio ya siku za mwisho. N'urupapuro rw'156 haranditse ngo namna ambayo kwayo Kristo alitenda kazi ilikuwa kulihubiri neno. Igihe Yesu abwiriza ubutumwa yagenda avuga ijambo ry'Imana na kuwapa uweni wenye kutabika kwa kufanya miujiza ya uponyaji. Noneho Yesu yagenda akora ibimenyetso n'ibitangaza byo gukiza abantu, lakini nimeelekezwa kuwa ariko neretswe ko hatuwezi sasa kutenda kazi kwa namna hii. Twebwe ntidushobora gukora muri ubwo buryo, kwa maana kuko shetani atatumia uwezo wake kutenda miujiza,
kuko satani ari wazokoresha mu gukora ibitangaza. Ariko n'ishengero ry'Imana ngo twebwe uko siko tuzokora, kuko ngo satani ngo niwe azokoresha ibiki ibitangaza. Hepfo haranditse ngo watumishi wa Mungu leo hatuwezi kufanya kazi ya Mungu kwa njia ya miujiza. Twebwe ntidushobora gukorera Imana tukoresheje ibitangaza. Hepfo haranditse ngo kwa sababu matendo baadhi ya uponyaji, kuko ibintu by'ibyitiriro byo gukiza yakidaiwa kuwa yametoka mbinguni yakafanywa. Ivyo kuko ngo bitogenda bivuga yuko byavuye mu ijuru, ivyo ngo bizokorwa. Imana idufashe cyane. Amen. Kumbe abahanuzi b'ibinyoma, abitwa karabakozi b'Imana ariko atari bo, abo bazokwaduka kandi bakora ibimenyetso n'ibitangaza, noneho bakoreshwa n'abadayimoni. Jewe ndibuka mu minsi yetse nagiye Bujumbura, nabonye umuntu gusa gicuku, abantu benshi baca bagwa hasi. Aberetse ukuguru, abandi batandatu bagaca bagwa hasi, kandi atabakojeje ko n'ukuguru. Turiko turajyana abantu b'Imana. Rero nukuvuga ngo mubikurikirane neza, satani afise umugambi mubi, kandi satani icyo ashaka wewe nukugira ngo twebwe nk'abantu b'Imana noneho aduhende. Turiko turajyana abantu b'Imana, Yesu ashimwe. Noneho mubikurikirane neza, umugambi satani afise nuwo guhenda abantu akoresheje ibitangaza, noneho akoze n'ibindi. Ibyo byose biri mu bimenyetso biranga igihe cy'iherezo. Bisaba yuko ari we wese asenga cyane, akamenya ko Imana yamutoranije, akamenya uburyo bwo kugena akwiye guhagarara neza muri kino gihe cyacu kigoye. Turiko turajyana abantu b'Imana. Iyi si mubona dusanzwe turimo irimo byinshi, iyi si mubona dusanzwe turimo irimo imyizerere myinshi. Hari abaza bavuga yuko ari ba Yesu, mwora mutumviye mu bihugu bitandukanye, hari umuntu ashobora guhaguruka akavuga ngo ndi Yesu. Ariko mu gitabo cya Yesaya igice cyawo cya 9:6 haranditse ngo kuko umwana tuvukiye duha umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu byiwe, azokwitwa igitangaza, Imana y'ubushobozi, Data wa twese, umukama w'amahoro. Imana idufashe cyane. Uwo ni Yesu yari karavugwa z'umuntu. Turiko turajyana abantu b'Imana. Uwo ni Yesu yari karavugwa uwo z'umuntu, ariko abaza bigitirira muzokumva ba mujenama, ba revera, ba pasiteri n'abandi, iryo ni izina rya Yesu, ariko abantu bakagitirirwa. Ahubwo abantu bakwiye guca bugufi imbere y'Imana. Imana idufashe cyane. None ibisi mubona dusanzwe turimo irimo twinshi. Ibindi bimenyetso biranga igihe cy'iherezo nico bita intambo. Intambo ngira ngo muhora muzibona, bamwe yo mu madini uhora wumva ngo nukupiga ikiduku, ngo reka ngo dupige ikiduku. Ugasanga indirimbo bapiga muziki bapiga, ugasanga niyo mu madini mu gufonda indirimbo bagiye basanisha kugira ngo bakanyukure neza. Turiko turajyana n'abantu. Ibyo byose biri mu biranga igihe cy'iherezo, kandi byari byarahanuwe yuko bizoba. Matukio ya siku za mwisho n'urupapuro rwaho rw'146 haranditse hagira hati, matukio ya siku za mwisho urupapuro rw'146 haranditse ngo mambo ambayo yameelekezwa kuwa yatatokea huko Indiana, ibyavuzwe yuko bizokorerwa muri Indiana, Bwana amenionyesha kuwa yatatokea mara kabla ya kufungwa kwa rehema. Imana yanyeretse yuko ibyo bizokongera kubaho igihe umuryango w'imbabazi uzobushaka kugagwa. Kila tabia ya kishenzi, noneho ingeso zose z'ubupagani zitadirizwa wazi, ibyo bizoshikwa ku mugaragaro. Kutakuwepo na kupiga makelele. Hazoba hicho bita kupiga makelele, ni tabia nyingi za muumba. Hizo ni tabia za kishenzi. Ibyo ngo bizobaho. Na kupiga ngoma. Du.
hepfo haranditse ngo na muziki, no kuvuza umuziki na kucheza danse bya biduku. Turiko turajana ibyo ngo bizobaho, ibyo bizoba igihe ngo umuryango w'imbabazi uzoba ushaka kugarwa, ngibyo bizobaho. Ariko twumvise yuko ari ingeso z'ubuki, z'ubupagani. Turiko turajana abantu b'Imana, birasaba yuko tuba maso kandi tugasenga cyane, tukamenya ibimenyetso Yesu yavuze birangukuza kwiwe yuko biriko birabo abantu b'Imana muri iyi minsi. Turiko turajana abantu b'Imana, rero birasaba yuko tuba maso kandi tugasenga cyane. Ibimenyetso Yesu yavuze byerekana ukuza kwiwe, ahubwo ntibishike kuri twe, ahubwo ubuhanuzi bushike nabo byitwa yuko bashikirako, ahubwo bubashikireko, ahubwo bafise umugambi wo kwihana. Imana idufashe cyane. Turi kumwe abantu b'Imana, rero muri ano masaha reka tugarukirize hano, ariko kubariko batwumviriza bari hafi ndetse n'abari kure, twe turabagorozi bakora igikorwa cy'ikanguro n'ubugorozi. Rero birasaba yuko ari we wese tumurarika akaba maso, akaza muri kino giterane, akaba umushitsi, ari ufise ibibazo akabaza, noneho ibintu bikagenda neza. Rero muri ano masaha Imana iturinde, ituhe kwirinda abahanuzi b'ibinyoma, ituhe kwirinda noneho abantu baza banyuranya n'uko ibyanditswe byera bivuga. Nibyo ndabasabira, nanjye mbisabira mu izina rya Yesu, amen. Karahiri umuntu asoma, numva neza agatahura ibyavugishijwe n'Imana, ko bizashika ku isi mu bihe bishira iherezo. Imitima y'abenshi izohinduka, urukundo mu bantu ruzotimba. Ubu tubaza kuri Yesu azokwiruhande inzira, ubu tubaza kuri Yesu azokwiruhande inzira. Uri wese namesura imvune ziwe, kuko igihe kiracariho. Asuzuma ibikorwa byose yakoze, yitunganye bigishoboka. Kuko hari igihe wibaza ko mwene data azorimbuka, utazasanga ari uhasigaye, kuko utigeze witegura.